Iyo umuntu avuze Diamond Platnumz buri wese yumva indirimbo zidasanzwe harimo The One, JJ, Timo Wavumbi n'izindi zagiye zikundwa z'uno muhanzi, ariko hari n'abandi bumva ukuntu uno mugabo yigaruriye East Africa cyangwa se Afrika y'ubuseruko ku bijyanye cyane n'igitsina gore, aho buri gihugu ari kibazo. Ariko n'umunsi tugiye kugaruka kuri zino ndirimbo yagiye akora, abo tugiye kugaruka ku bijyanye n'urukundo na cyane ku bagore babiri banyuma bakundanye, nawe akaba atari uwundi ni Zari Hassan ndetse na Hamisa Mobetto. Mbega urukundo rwabo ni ibyahe bintu twavuga ko byagiye bibatandukanya? Ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 nibwo Tanasha Donna yatanga agashurwe kirabura agaha Diamond Platnumz, ikimenyetso yuko uno mugore yamuhevye burundu. Ibi ni ibintu abantu benshi bayifashe nk'ibintu bidasanzwe, ariko kandi ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 nibwo Tanasha Donna yazize utwiwe isubira muri Kenya, nawe urukundo rwiwe na Diamond Platnumz rusigara kwandikwa mu binyamakuru aho kuba rukundo ruhamye. Abantu benshi bagiye bavuga ko, ariko no muzi tugiye kugaruka mbega ni irihe tandukaniro na cyane ku rukundo rwa Diamond Platnumz hagati ya Zari Hassan ndetse na Tanasha Mobetto mu bijanye n'urukundo. Eka ndagusaba uragira subscribe kuri channel YouTube yacu, ndetse ndagusabe unagire like. Nakubera yuko Diamond Platnumz yavyaranye abana babiri mu rukundo rwamaze imyaka 4 yose, kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2018 hagati ya Zari Hassan ndetse nawe, mu gihe mu rukundo twavuga ko rwamaze imyaka 2 hagati ya Tanasha Donna ndetse na Diamond Platnumz. Urukundo rwavuyemwo icyamwa kimwe, no kuvuga umwana umwe, naho kaba atari wundi, kaba ari Nasibu Junior, umwana yavutse muri uruno rukundo rwabo. Gutandukana kwa bano bombi hagati ya Zari Hassan ndetse na Diamond Platnumz, ariko kandi hagati ya Tanasha Donna na Diamond Platnumz ni ibintu bibiri bitandukanye tugenekereje kuba twarabonye uko vyagiye bigenda, ndetse cyane tukagenda vyandikwa no mu binyamakuru. Mu gihe Diamond Platnumz ndetse na Hamisa Mobetto batandukanye bivugwa biciye mu kutizerana cyangwa se infidelity, siko vyagendeye cyane Tanasha Donna, kuko itandukana rya Tanasha Donna ho ngo hoba harabayeho ukumvikana. Mugabo tuvyemeranye neza nuko Tanasha Donna inyuma yo kuva mu gihugu ca Tanzania yagiye yagiriza cyane Diamond Platnumz yuko nawe yoba yaramuci inyuma, ariko akavyihanganira nkuko mu biganiro twasizeho ngaha kuri page yacu navyo mugenda mwagiye mubikurikirana mubibona. Ariko kandi Diamond Platnumz yemeje yuko urukundo hagati yawe ndetse na Tanasha Donna koko bavyumvikanyeho, ari navyo vyatumye uno mugore azinga utwiwe akagenda, mu gihe Zari Hassan nkuko nakubwiye wewe yarambiwe cyane no kungene uno mugabo w'abana babiri yamuca inyuma keshi, ndetse biza gushimangira n'igihe yavyara uyundi mwana ku yundi umugore, nawe akaba atari uwundi, akaba ari Hamisa Mobetto, umugore yavyaye yanakoresheje mu mashusho yiwe. Ni ibintu vyakuruye twavuga akantu cyane kuri social media, ariko kandi bikurura n'akantu kuri Diamond Platnumz, bimuviramwo gutandukana kwiwe ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri, aho yanditse ibaruwa ndende ndetse amuha nkuko abandi bakoze gutanga iroza, ariko we yamuhaye iroza yirabura, kumuha iroza itukura. Ubwo Diamond Platnumz haci igihe gito yibaza gukundana na Hamisa Mobetto, ariko abaza gukundana nyabona na Tanasha Donna Okeche umunyamakuru kazi. Ariko kandi no gutandukana kwabo hagati yabo
ni ibintu byagiye bivugisha abantu benshi mu gihe Tanasha Zari Hassan umugandekazi we nyuma yo gutandukana bagiye bagirizanya gucana inyuma. Tanasha Donna siko we vyagenze. Tanasha Donna wewe yabifashe nk'ibisanzwe nkuko atari ivyabo. Ikirere kimwe mu bintu bitandukanye cyane urukundo hagati ya Diamond Platnumz hagati hamwe na Hamisa Mobeto ndetse na Zari Hassan hamwe n'urukundo rwa Diamond Platnumz na Tanasha Donna Okeche umunyamakuru asanzwe ari umunyamakuru wo kuri Energy Radio. Ikindi nuko tuvuga yuko urukundo ndetse no kurera abana inyuma yo gutandukana navyo bitandukanye na cyane tugerageje kuraba hagati ya Diamond Platnumz ndetse na Zari Hassan hamwe na Diamond Platnumz na Hamisa Mobeto. Izi romance cyangwa se urusaku zagiye zikazwa kandi zivugwa cyane ku gutandukana hagati ya Tanasha Donna na Kasim nyina wa Diamond Platnumz, kuko we bivuga yuko gutandukana hagati ya Tanasha Donna na Diamond Platnumz cyagizemwe uruhara cyane n'uyu Mama Dagonte, kuko bakunze kubivugwa kandi na Tanasha Donna yakunze kubivuga yuko yamuhoza ko bivanye n'ikungene Tanasha Donna wewe yarabayeho ku gutandukana kwabo nawo byagizwe uruhara. Ariko kandi kukurera abana hagati ya Zari Hassan ndetse na Diamond Platnumz nuko gushika kuri ubu biguma Diamond yemeza yuko ndetse na Zari Hassan yuko nyabona urukundo rwabo hagati yuko kurera abana bizotegezwe kuguma ruriho kugira ngo babarere bose. Ibi bitandukanye cyane hamwe na Tanasha Donna wewe ko bavuga ati sinkeneye na gatoye amafaranga ava iwawe ngo aze jewe sanzwe nkora. Ariko Tanasha Donna we yemeje yuko uko bigenda kose ategerezwa kwirerana umwana wenyene. Tanasha Donna iko yarigeze kuvuga kuri radio imwe mu gihugu cya Kenya avuga yuko nyabona akeneye yuko habaho umwana akura fisese bakajyagana se. Iki rero ni kimwe mu bitandukanye cyane na Diamond na Zari Hassan we avuga yuko nyabona ategeza kuyaga hagati abana biwe, ndetse yemeza yuko mu gihe coronavirus yovaho abana biwe no kuvuga Tifa na Nira bose bategeza kubanza kuza mu gihugu cya Tanzania bakabonana na se wabo, mu gihe uno mwana wiwe Nasibu Junior wa Tanasha Donna wewe ataruko. Tanasha we avuga yuko biri kwije yuko nyabona ategeza kuzomurera wenyene. Nguko urukundo hagati ya Tanasha Donna na Diamond Platnumz rusa cyane n'utandukanye haba mu guhebana ndetse no gukundana inyuma hamwe na Zari Hassan kushika kuri no munsi bivanye n'amakuru twagiye tugutohereza aha na hariya nkuko vyama hano ni kuri Ivyacu TV tugwa amakuru atandukanye kandi amakuru tuba dufitiye ibihamya ava mu binyamakuru bitandukanye haba mu bigo vya Kenya, South Africa ndetse no muri Tanzania nyene aho Diamond Platnumz asanzwe aba. Yes, reka nabashimire rero umwe mwese mwandanye mudukurikirana aho muri hose gose. Niko ndabasaba yuko munagira subscribe kuri channel YouTube yacu, munagile na share mu gihe munezerewe, ariko munashira ko na like uko navyo biba bidushimisha kugira ngo amakuru tubagezaho. Ariko kandi ntimwibagira no gusiga akantu hariya muri commentaire kugira ngo mutubwire icyo tuba tugiye guhindura. Ndakurarikire mu kindi kiganiro kizoza cha Diamond Platnumz nzo kubwira abakobwa bagiye bakundana na Diamond Platnumz bose uko bangana, byose twamaze kuba twigutegurira kandi ni vuba. Gumana natwe rero munagira asangiza no video ndetse munatubwira uko twakora muri commentaire. Reka ndabashimire byimva mutimwa mwebwe mwese mwandanya mubana natwe, ariko kandi ndabona wasaba gusanga ino video kuko navyo biba bidushimisha mugira icyo muvuze mugira ya nico tubwiye. Reka ndabashimire cyane. Thank you to watch it. Thank you so